engokol malodenge akaba ari yamutsindiye. Inyuma yaho atanze bimwe mu cono bishobora kwitana iwacu mu Burundi tuvyita inkwano ndetse tubyita agashimwe kaba avyeyi. Muribuka rero uwo mukobwa muri Sudani y'Epfo yitwa Dauriak afise imyaka 19 kuba afise imyaka 20, yarafise uburebure hafi imetero 2 zibura gato, akaba yakowe inka zingana n'amajana 350 namafaranga y'amanyaburaya ashika ibihumbi 200 by'amadolari. Ndetse tukaba tugiye kubaha ino content kugira ngo twama tuba exclusive. Umwigeme ukaba wemeye inkwano yatanze akaba yari inkwano kaze cyane uko dukurikirana. None agomba kumenyesha yuko uno musore yamutwaye ndetse bakaba ari n'umugabo ndetse bakaba nibungenze. Mu makuru mashasha tugiye kubaha nuko benshi babipimwa ko urwo rwabo rutazorama kuri rwo rutazotera imbere, ariko kuri ino saha uno mwigeme akaba afite imyaka 20. Hello my people, hello everybody, bakunzi bacu ba FTV 257 na Best Friend TV comme d'habitude vous avec MC Diraneje wakutoa dashori kandi abahemwiriwe cyane mara musemuga mwese bisanzwe mudukurikirana hano kuri izo televiziyo zacu zibiri. Twamatubuha exclusive adasanzwe ama content adasanzwe right now muri kubona MC Diraneje ko nabivuze mu nango. Reka ndabaye ikaze mvuga ntimiriwe cyane mara musemuga mwese musanzwe mudukurikirana hano kuri channel zacu. Umusaye tubaha ama content igano hino adasanzwe aho mustige kubayagira imwe mu nkuru twigeze kuba tubacishiriza kuri FTV buyo misi heze cyane, aho hari umwigeme apima Imetero 2 akaba byari ibintu bidasanzwe cyane. Twashoboye kuyaga bitari bike, aho kuri uwo mwigeme habuzwe bitari bike, ndetse akaba ari n'umwe mu bigeme bakowe ibintu byinshi cyane, bakowe amafaranga menshi cyane. Mukaba musanze muzi ko twagiye turabayagira bitari bike, aho uno mwigeme yakowe inka zishika amajana 3 ndetse atangwa kandi n'inkwano y'amafaranga ashika ibihumbi 200 by'amadolari. Ndetse tukaba tugiye kubaha ino content kugira ngo twama tuba exclusive idasanzwe. Nabaye kazi kandi nongera ndanabamenyesha yuko turiko turabashimira cyane muge musanzwe kuzana kuri FTV 257 ariko turakwiza ibihumbi 40 by'abasubscribers kuri Best Friend TV, aho turi mu kwiza ibihumbi 200 by'abasanzwe badukurikirana. Musanzwe muzi ko ubwa nyuma na nyuma igihe twashobora kuyaga wa mwigeme muremure apima Imetero 2, mwibuka ko aramuka mu gihugu ca Sudan ndetse n'abatari bamuzi. Akaba ari umukobwa yitwa Dauriak yarafise imyaka 19, akaba yarafise uburebure hafi Imetero 2 zibura gato. Murumva ko yari muremure cyane kumva ko murabona ku content adasanzwe higa no hino. Uno mukobwa rero yitwa Dauriak wo muri Sudan, akaba yatwawe n'umusore yitwa engokol malodenge akaba ari yamutsindiye. Inyuma yaho atanze bimwe mu cono bishobora kwitana iwacu mu Burundi tuvyita inkwano ndetse tubyita agashimwe kaba avyeyi. Muribuka rero uwo mukobwa muri Sudani y'Epfo yitwa Dauriak afise imyaka 19 kuba afise imyaka 20, yarafise uburebure hafi imetero 2 zibura gato, akaba yakowe inka zingana n'amajana 350, akaba atwite. Yes guys, exclusive nizo twabivuze nkundira mbane nabaha ino content idasanzwe. Ni umwigeme benshi yagwaniwe n'abantu benshi, aho benshi bamukundiye uburebure yarafise ndetse na bimwe mu buranga bwamuranze, ukaboneka ko yari umwigeme yagwaniwe n'abantu benshi, ndetse abantu benshi bamwifuza yuko bamushira mu mago. Inyuma yaho umuryango wiwe niho wamucira icyo no kwita igiciro, aho dusanzwe tumenyera icyo bita inkwano. Uno mwigeme apima Imetero 2 zibiramwo amasantimetero makenyi, akaba yatangaje abantu benshi. Yari umwana muto cyane w'imyaka 19, aho yirukanzwe inyuma n'abagabo benshi bakagomba kuzana icyo no kwita inkwano, ariko umuryango w'umwigeme ntudishime bivaye nuko abamurondera bari benshi. Inyuma yaho umuryango w'umwigeme ukaba waciye ushinga ubwa nyuma na nyuma bimwe mu cyo no kwita iby'agaciro. Bari barasabye yuko uwo kwifuza ko yotahukana uwo mwana wabo yuko yotanga inkwano z'umurenge kugira ngo basubire kumwaka. Bari bimwe mu byagiye bitangaza abantu benshi kubona uno mwigeme afisa nk'abandi, yavutse n'umwigeme nk'abandi, ariko
beshe ko kwamukundira uburebure ndetse akaba n'umwigeme ava mu muryango w'abantu badatunze cyane. Uno mwigeme rero kuva muri Sudani y'Amajepfo ubwa nyuma na nyuma akaba ari umukobwa nitwa ko bavuze ko azimvye cyane yamuka mu gihugu ca Sudani. Abaramutsindiye inyuma y'amahiganwa adasanzwe y'abahungu bari bakeneye gutwara wa migeme. Uyu mugeme yitwa turavuga w'imyaka 19 Antiyaka Dauri yake muri Sudani. Umusore yitwa Engo Kron Malok Denge akaba ari we yamutsindiye yarushije abandi. Umuryango w'umwigeme ukaba wemeye inkwano yatanze akaba yari inkwano kaze cyane uko dukurikirana. None agomba kumenyesha yuko uno musore yamutwaye ndetse bakaba ari umugabo ndetse bakaba nibungenze mu makuru mashusho tugiye kubaha nuko benshi babipimwa ko urwo rwabo rutazorama kuri urwo rutazotera imbere, ariko kuri ino saha uno mwigeme akaba afite imyaka 20 ndetse yibungenze inda yamutwaye. Uwo mutwaye akaba yatanze inkwano zingana n'inka 350 akaba yatanze cyo bita alotokos 50 ko akaba yatanze amafaranga miliyoni 200 z'amadolari. Akaba yatanze kandi n'inzu zitatu zo gupanga zuzuye neza zimeze neza. Abavyeyi biwe baciye bavumereza ati uwo ni uduha umukobwa wacu n'unyene nta wundi. Kormalo baby akaba yayitahukanye n'akaye kajambo uwo mubwira ko kumukeza uno mugabo inyuma yuko yatsindiye uno umwigeme. Tunabibutse kandi ko dufise abantu benshi bagiye baraduha amakuru atandukanye hirya no hino avugwa kuri uno mwigeme yuko hariho n'abandi batanze inka 500 bagatanga n'inzu hejuru, ariko bikarangira bidakunze ko batahukana uno umwigeme. Uno mwigeme benshi bakaba bagiye baramutera ibyatsi ati ni gute abagabo benshi bashobora gukunda umwigeme nk'uyu bagatanga iby'agaciro bingana uko. Turabibutse kandi ko igihe yari mwihiganwa abavyeyi biwe bamaze kubona ko umwana wabo ari w'agaciro ari w'akaranga ndetse anakwiye ko yoshigikirwa agatangirwa icyo bita ibirezo bikwiye ku myaka yarafite 19. Benshi bikaba byabateye ikibazo aho bagiye baridoga bavuga ati nta kuntu umuvyeyi yashobora kuzimba umwana wiwe. Mu nyuma hacaboneka umugwizatunga yashoboye gutanga inkwano ikwiye. Ni nyuma yaho kandi benshi bibaza ati mbega umwigeme ashobora gukobwa ibintu bingana uko n'umwigeme yoba afise ikintu ukomoka mu muryango w'abami. Habana mba n'umwigeme ntabwo ari umwigeme akomoka mu muryango w'abami, n'umwigeme yakuze afise uburanga ndetse iwabo baciriritse. Tuvuze guciririka tuvuze ko iwabo bakuze ataburyo bafise bw'ikirenga, ariko n'umwana aza kuba uw'igitangaza aho yavutse ari muremure cyane apima imetero 2 zirenga n'ibice. Nguko rero muko murabibona tubona tubaha ama exclusive barasanzwe cyane kuri FTV na Best Front TV kugira ngo mushobore kwamana ino exclusive news idasanzwe ndetse no content idasanzwe. Mfizo yaje ndiko ndibashikiriza inyuma yuko amaze gutahukana uno mugeni bikaba byaramutse bikomera aho baciye bagira ubukwe. Nuno umugabo yamutsindiye muri kako kandi wa mukobwa muri Sudan ko turavuga uyu yitwa Dauri yake yarafise imyaka 19 ariko ubu akaba afise imyaka 20 ndetse n'uburebure bwiwe bw'imetero 2 ziramo gato. Ndetse tunabise ko kandi ari umwigeme yakowe inka 350 n'amafaranga y'amanyaburayi ibihumbi 200 vyama dolari. Ubu rero uno mwigeme akaba afise imbanyi y'uwo mushinga nahe wiwe. Mbega ikibazo abantu benshi ko baribaza basanzwe badukurikira ndetse n'abakurikiranye content twabakoreye ico gihe uno mwigeme aho mwigeme yakowe inka nyinshi cyane ndetse igiye kubishira ku gaciro kacu wacu mu Burundi aba ari ibintu bitangaje cyane. Benshi bari kwibaza bivaye n'uburebure bw'uno mwigeme yarapima imetero 2 yakowe amafaranga angana uku kose. Mbega uno mwigeme iwabo umuryango wabo bari basanzwe bafise ubugaburebure, mbega inonda afise twitege ko nawe agiye kuvyara umwana gasongo nkawe w'imetero 2 mu burebure. Yes, ishoboye MC Delanejo bakutwajasho tunabana tunabama exclusive adasanzwe kwa kubamenyesha ko ya nkuru twabazanye se twabwiye ko tuzobanda tubatuhoreza uno munsi bikaba byaraciyemo uwamukoye amukoye inka nyinshi cyane, amukoye inka z'umurengera akamuhoma ko n'amafaranga ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika ndetse agatanga n'inzu zishika 3 yuko yamaze kugira gutwita imbanyi y'uno mugabo yamushinye. Mbega mwinonda
hazovamo umwana areha gute, umwana areha na nyina, umwana areha na se, umwana areha n'umuryango wabo no mwigeme. Akaba ari indi nkuru tugiye kubatohoreza kugira ngo tuze tubazanire inkuru yose iri hamwe imeze neza y'agatwiko kandi imeze neza cyane. Tunabashimira cyane mwebwe mu bana yamudukurikirana ku ma exclusive adasanzwe aducishana kuri Best Front TV ne kuri FTV kugira ngo namwe mwame muri update kwa mudukurikirana ku ma content adasanzwe. Mwari kumwe na MC Idelanet tubitsa kandi ko vuba cyane tugiye kubaha ikiganiro cha Open Love kizoshobora guca kuri FTV ndetse no kuri Best Front TV kugira ngo umwame muri update muri ibyose. Turangiza tunabashimira kandi mwebwe mwese mudahengesha kugira ngo mushobore gukurikirana zimwe mu ma content yacu tunabazanira bishasha cyane. No musi twari mu gihugu ca Sudani y'Amajepfo ku munsi w'ejo naho tuzobatwara ahandi hantu hadasanzwe kugira ngo mwame muri update. Mwebwe mwese maze kugira subscribe kuri channel zacu zibiri turabashimira cyane. Tunabashimira cyane mwebwe mudahengeshanya kwa muduha ma comment aho guhindura kugira ngo bishobore kubahindura. Turabakunda cyane mwari kumwe na wakuti wa Joshua the MC. God bless. Ciao ciao.